Lolilo iyo ataba umuririmbyi w'umuziki yari kubiki bivanye n'ibintu akora bivanye n'ukuntu yitwara wewe ubiravye iyo ataba nk'umuririmbyi yari kubiki umujwe DJ Pro mwarabanye igihe kitari gito ego DJ Pro n'umuntu ashaka kukwereka wewe uwuriwe arabikunda cyane kubikwereka akakwereka tala iri muri wewe udashaka kuyerekana yego mugabo arakunda kubesha cyane iyo muvuganye ngiye kwanza muri football hariyo babiri nkunda Omari hamwe na Fabrice muri basket aha mu Burundi nta numwe nkunda kwanza Yes bakunzi wa Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari Juma Jux Professional uyu munsi nkabandi kumwe nande n'umuzungu bose barabaza ni umuzungu muri Buja Hit sindavyorosha ibintu bisanzwe cyane bon reka ndamutse umutumire hama nawe aramutse akurikirana ikiganiro cacu ndakuramukije cyane nanje ndabaramukije ni so umuzungu uvuga iki ikirundura komeye yego cyane je ndi Murundi gusa vyarashitse tu tumuri jalala ndo nasema hivyo bon kwanza imbere ko tugira ico tuyaga ramutse bariko bakurikirana ikiganiro cacu hama ubibwire ndabaramukije cyane nubwo ariyo benshi banzi n'abandi benshi cyane batanzi jewe izina ryanje ry'ukuri niyo Ngabire Bilal nkaba ndi mu photographe izina ngoresha kuri photographe ni Classic Pictures Entertainment ndi jendi CEO yayo nubwo itaratera imbere cyane usanzwe ukora akazi ko ufotora amafoto meza cyane woba waravyigiye canke n'impano juste wavyisanzemo kenshi novuga abantu bazi ibintu cyane ntibavyigira ahubwo ni impano bavukana yego mu majambo make ushatse kutubwira ko wewe ari impano wavukanye atari ibintu wigiye none abo bandi usanga baravyigiye nibihora bishika ugasanga mwebwe ari impano mwavukanye bigatuma bajya bavyigiye badashaka ko mwebwe mwotera imbere cyane nivyo bishika cyane kubera ubiravye umuntu yavyigiye kenshi acha gerageza kubishiramo umutahe mwinshi mugabo to dufise amatana uko cyusanga Imana ni yaduhezagiye kuvukira mu miryango ikize cyane ngo idufashe mu buryo ko cyusanga bajya anye atatalaba nta don yavyo bafise gusa yaravyigiye gusa kubera umutahe wiwe ategeza kugukoresha kandi ugakora wewe byitirirwa izina ryiwe urumva aho onye ibindi ngombwa gusa birashika Imana ikagufasha ugatera imbere bivanye no kuntu nawe bishize mu ingufu yego nagiye ndakubona mu mashow menshi uri kuragira photoshoot mu mashow atandukanye twagiye tubona ama photoshoot ari wewe ama marche uyaronka bigenze gute biba ari ibintu byakoroheye canke ni urondera bajya ba star organize ama concert hama mukavugana nuvuga ati iyo ukoze ibintu vyiza bikorera abantu babona bategeza kukurondera kenshi ndafise umuntu yanjanye ku kazi novuga ati yanjanye rero kunyereka ikiri muri jewe aranjana muri ville niyo dufise biro niwe kenshi yakunda kundondera utumarché yego okay none nkiyo ufotoye abantu nko mu mapati usanga ari abantu ari benshi nka kujya kuno ufotora abantu mu masho bigenda gute kugira ngo ushobore kubashikiriza amafoto yabo bose kandi baba ari benshi canke bigenda gute kugira ngo bakwizere bakurihe utaraba amafoto canke amafoto yabo urabafotora ukayakora ukabaha ubwo nyene biravana no kuntu tuba twumvikanye na nyene iyo show canke bene gutegura iyo show kubera banyemereye nkaza mfise n'abandi bamfasha c'est bon donc nkafotora abandi bagatreta tubahereza mugabo iyo wavyanse cha dukoresha ikintu cyitwa confiance abantu barizera kesha abantu barizera tu ukagenda ukamufotora akagwa nimero ya telefone n'amafaranga akaguhereza kandi ibintu vyo biramushikira nubwo kenshi ariyo ivyo bintu uvuga ngo umunyambwe umwe atukisha umuryango ugasanga ari abandi baja gufotorayo ntibatanga amafoto y'abandi ugasanga wowe ugiye uri seriye umubwiye ati yego ndaza kuyo mwama muduhenda nuko nyene nabandi
donc ni kuvuga gusa barakwizera mugabo birashika nyene bakanga kukwizera yego. Twahuriye muri show ya Satbi, yari ya Satbi nimba atari ya Farious sinibuka mu Rumonge, naho nyene wari wagiye kugira photoshoot. Abantu bo mu Rumonge wabonye ivya photoshoot babimenyereye canke navyo baramenyera? Yari concert ya Satbi. Bon novuga ati ujya musi ntitugeze turonka amahera menshi cyane yavuye kuri photoshoot, sinzi impamvu, sinzi bivanye na show, ndibaza wari hajya show yatanguye itevye cyane, ngira abantu bari bamaze esprit ya show bari bamaze kurambirwa mu bisanzwe, donc novuga nico gituma mugabo bari fotoje abatari bakenya kandi byaragenze neza cyane. Umuntu agukeneye nko mu rubanza rwiwe bisaba iki? Yo kuriha gute canke ivyo kurihangira ngo ivyo ni private life, ni vie privée, ivyo ngira nto bivugira ku mugaragaro, ariko umuntu agukeneye nko muri mariage yiwe canke mu rubanza rwiwe kugira ngo umufotore bihora bigenda gute, mwumvikana gute, yo gusanga he? Abo icambere nukuyaga iyo amaze ndose true yo kubonana nawe tukabavugana, donc ni kuvuga yuko vyose biherera mu kiyago, gusa kinini ni kumenya aho ansanga. Okay, nkorera muri ville niho biro yanje sanzwe iri, aho ni hajya ruguru ya GTC gatonya, hajya bonesha aho rikorera kuri niveau yo hasi, donc uhashitse hajya ubajije izina umuntu wese yo hajya nabajya badanaza amayinite baramaze kutumenyera kubera tuhamaze imyaka myinshi yego. Okay, uravye aka kazi kawe na kazi kobeshaho umuntu canke bon hari ubuzi umuntu akora juste kubera bikunda, hari nakandi kazi uvuga ati aka nakazi kandi kategerezwa kumbeshaho? Nansi nawe bikoze rimwe niho subira kuba umu journaliste vraiment. Yego. Kubizi koze rimwe niho subira kuba umu journaliste. Roshatse kunyemeza ko mwebwe ifoto zanyu zirenze sana. Ntaco baraza kutwereka gato ku mafoto umaze gufotora kugira ngo dushobore kumenya naje ndase amafoto mavada yerekana oya jaye wanje sidayerekana ka si shaka bambona no sininya gusa sinshaka ndaguhereza n'ayandi dafise. Okay, reka tuje hanze gato y'akazi kawe. Mu buzima busanzwe ukunda iki? Nkunda umupira kandi ndafise na equipe y'umupira yiwanje muri quartier, ndakunda football cyane. Okay, equipe y'umupira imaze igihe kingana gute? Ni equipe y'abantu bangana gute? Novuga yuko ari equipe y'abantu banini cyane benshi, kubera ubwa mbere yatanguye yitwa ukundi mugabo mu nyuma ndayihindura bivanye n'amatwaro kunagenda, kubera nayinjiye atari jiwe ndayitwara mugabo kuni misi genda je mbaye chef, kuvuga yuko ibintu byose bica bihinduka. Yego vyarahindutse mugabo muri equipe ntwara twebwe nta president tugira, turi komite gusa twavuze ibintu vy'aba president, donc biragorana tuzikora twenyene, tugire gusa komite y'abantu 12 irakwiye. Abakinyi bo bari mu myaka ingahe, bo bari abana canke bo barabo muri yo myaka yabo? Donc ni kubera ntagutahuje neza, ahubwo ntabwo ari equipe nkezi yanovuga ngo na ma division, oya ahubwo ni ligue. Jewe iyo equipe irimo abakinyi bakomeye cyane, harimo n'umukinyi yatwaye coupe de president uyu mwaka. Yego. Okay, ubiravye wewe tugiye mu ba star gato, ubiravye mu baririmbyi b'abarundi, umuririmbyi ubona ukavuga ati uyu vroma arakwiye, ibi bintu biramusa, ibi bintu biramubereye, ibi bintu arimwo arabizi ninde? Muri R&B, muri hip hop ni benshi. Yego. Mu Burundi yari abantu bafite amatala kweri bazi kuririmba gusa bishika, sinzingirira ni neguro z'Imana, hariho nabandi nyeri ubona umengo anaenda tu lakini na anaenda kabisa. Warakoranye na platform show, ico ndazi ko ushaka kwigira nka umengo ntugishaka, ariko naco negezo kubaza ko twabonanye ni ngombwa ndakibaza. Warigeze gukorana na platform show ariko ubu ni mugikorana, impamvu twoyimenya? Bon je novuga ati ego twarakoranye na platform show, DJ Pro niwe CEO, mugabo urumva birashika nyene ukavuga ati aha hantu ndashobora kwimuka nka developer bijanye n'ukuru
ubuzima buba bumeze. nta kintu mwoba mwarapfuye kigatuma ureka gukorana nabo ukabatoka canke barakwirukanye bon ya vraiment sinobesha kubera singunda kubesha cyane mini ko mu Islam singunda kubesha cyane ni kuvuga gusa nashatse guhindura kubera nabihinduye muri 2020 naye twarakoranye 2019 yose narakoze nuvuga yuko no kumpera y'umwaka narakoze kuri ijya munsi wa le premier naratwarakoranye mugabo ni kuvuga umunsi kugira umunsi imisi kurikira yose nakemvuga ati platform show ndahagaritse ngira ndabibindi nkora nk'ubu bishitse bagakenera ubufasha kuri wewe nk'umuntu mwavanye atakintu mupfuye urumva wo bafasha mfise umwanya no genda bon rindira umuntu iyo atakintu mwapfuye ntushaka kumuburira umwanya kandi umuntu abantu mwabanye igihe kirekire mwakoranye igihe kitari gito ntushaka kumuburira umwanya uyu udafise umwanya uragerageza ukarondera umwanya kugira ngo umukorere ivyo ashaka nasiyega unye turiko turiruka n'ubuzima hari igihe usanga ambwiye ati nkeneye yuko samedi uza kumfasha ugasanga narari avance y'abandi tuvuge basiha mariage no candeka kugenda ku ari anye namaze kujya amafaranga ngo ngiye hariya nubona ko nuba nishakazi kwe ntegerezwa guca ngenda hariya nariya mahera serie ariko ibiciro vya photoshoot nibisanzwe kubivuga nk'uyu umuntu akeneye kumugira photoshoot par exemple bashaka kutubwira ifoto imwe naya a canke urakora nk'amafoto 10 kugira urashaka kugira nk'amafoto 10 kuri aya amafoto abaye menshi ibiciro bikagabanuka urashaka kutubwira kugira ngo abifuza ko ubafotora abaje bakurondera boje no vuga ati gusa kugira ntiturambira abantu vyiza umuntu nukubonana ahubwo baronse nka adresse yiwanje hano nkorera donc nikuvu nimero yiwanje adresse zanje za nikuvu jiwe imihora yose mitandao yote mina tumikisha donc no mu adresse zanje zose ahandi ondre yose akando nka tukavugana tukabonana tukayaga kila kitu so atwese nitwoshoka tuca tuvuga vyose ngaha anye nitwobiheza yego. Okay. Urashobora gutanga nimero yawe ya telefone kugira ngo WhatsApp kubera abantu bose umuhaye nimero wacu kubaza ngo ni ya WhatsApp urashobora gutanga nimero yawe ya WhatsApp kubera abokenera kukurondera baze bamenye aho bakuronderera nk'abatazi peut-être aho ukorera naho wahavuze umuntu ashaka kumugora gutora ugasanga namenyereye igisagara ariko amaze kuba afite nimero ya telefone ni ibintu biba byoroshe cyane kugira ngo agutore kandi muvugane. Ego cyane nta kibazo nimero yanje ni 75 736 971. Bakunzi ba Buja Hit TV bandanya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV bandanya mukurikirana niki kiganiro cacu turiko tubabwira ibintu vyiza ko turazi abana bubu bose abajune bubu bose ivyumviro vyabo ni photoshoot ndi kumwe na Bilal numwe mu ba photographe bakora akazi kabo neza cane hama Bilal ubiravye wewe nka wewe Lolilo iyo ataba umuririmbyi w'umuziki yari kubiki bivanye n'ibintu akora bivanye n'ukuntu yitwara wewe ubiravye iyo ataba nk'umuririmbyi yari kubiki umujwe kubera iki ucagura umujwe wambwiye ndamuravye ukuntu ameze donc nanje ndamuravye kungena ameze je mu rumengo yari kumujwe. Umuririmbyi aririmba indirimbo zose zikagukora ku mutima nuwahe z'urukundo cyane z'ubuzima iz'urukundo na cyane ko ndabona cyari muto abajone ndafite umwana Nancy ndacyari mutoya no kugira umwana no gukura umuntu aravyara afite muri mind unye ndumupapa ariko urabizi ko umuntu ashaka kumupapa à 19 ans 18 ans abakiri umwana none ngaje undavye wo imyaka ingana wewe Bilal ni sisemi miaka kwa papa tu atakucheka suko mtoto watoto ashanga kwa sababu tunaona twebwe je navutse mu muryango w'abantu badasaza niyo mpamvu gusa urumva jewe ndakuze usinyaka ingahe Bilal 24 ans na 24 ans office reka bariko kwakira kiganiro ntibagutwenge nta 24 ans office gaje ndakuzi kuna una 24 ans tunajuana hama dusubira inyuma gato ndashaka umbwire
aba star aba wa football aba umuziki aba uwa basket aba umukina amareresi batanu ukunda hama ncangira ico ndakubaza. Ngiye kwanza muri football hariho babiri nkunda cyane, sikuvuga ngo nibo nkunda, ni benshi nkunda gusa hariho babiri nkunda cyane, Omari hamwe na Fabrice. Mu mwaka weze bakina muri Musongati, mugabo unye barashobora kugenda ahandi sindamenya aho bagiye. Muri basket aha mu Burundi nta numwe nkunda kwanza. Haba mu muziki novuga yuko Kingorongoro ndamukunda, DJ Pro, urundi mupeti nkunda cyane, nkunda kwibagira. Mu bakinyi b'amasinema naho Kuke ndamukunda, arazi gukina sinema cyane. Mu ba producteur bakora indirimbo ndakunda John Lart kunakora. Okay, murabo wagize ndatoramwo batanu hama ndakubaza ikintu kibi donc ikintu kiri bizarre kuri bo n'ikintu ciza kuri bo. Tuvuze Kuke yumva mwumva? Kuke numva n'umuririmbyi n'umuntu akina sinema. No, ndashaka umbwire ikintu donc kuri we coba kitameze neza n'ikintu kuri we kimeze neza. Okay, nta kibazo. Kuke aragara cyane. Ariko arakundana. Okay. Turavuze Kingorongoro na Kingorongoro. Ico nanya kuri we afite ishavu rirenze. Mugabo n'umuntu atahura umuntu cyane. Okay, turavuze Omar. Omar yarashavura cyane, afatira ibintu hejuru, ni kuvuga ebana ikosa wewe arifatira hejuru cyane, mugabo n'umuntu ari strict. Ashaka ibintu byose bigende ku murongo. Okay. Wavuze na Fabrice. Ego na Fabrice. Fabrice nta kibinda bubona ko cyatari nibisanzwe, mugabo gusa n'umuntu atera inkuru cyane. Okay. Bon, wari wavuze na DJ Pro. DJ Pro mwarabanye igihe kitari gito. Ego. DJ Pro n'umuntu ashaka kukwereka wewe uwuriwe. Arabikunda cyane kubikwereka, akakwereka tara iri muri wewe udashaka kuyerekana. Yego, mugabo arakunda kubesha cyane iyo muvuganye. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV, dusa n'abageze ku musozi, dusa n'abagomba basoze ikiganiro cacu, ariko nimba ufise ico wobwira abantu bakurikiranye ikiganiro cacu na cyane abantu bakunda akazi kawe, urashobora kukibashikiriza hama tukarangiza ikiganiro. Ego cyane, kwanza cyambere na mbere no banza kubasaba nijya mbere nje kuri rezo social. Ego utunenge no banakoze baturabisha amaso tu. Hama ikindi nababwira ati ukeneye ifoto nziza cyangwa ifoto zisukuye, ifoto zimeze fresh, ifoto zifise qualité, urarondera Classic Pictures. Nazo natanze nimero ziwanje kuri kitanye kiganiro uraza kuzitora. Shaka ndazisubiremo ni 75 736 971. Uzoronka ibintu bimeze neza, ufise mariage, urubanza rwa rwose tubwe tuba turi tayari nanterema turagenda rero. Karibu cyane, karibu muri Sanze. Okay, ndagushimiye cyane Bilal ko wavyemeye ukama umwanya tukicara tukayaga. Nanje ndagushimiye cyane kubona wataye. Oya naco kandi mukaje. Warwamagara n'undi mugabo tuje ukaba wabamagaye nkuko merci sana. Merci cyane Buja TV, merci Nancy, merci n'umuntu ari nyuma ya kamera Juma Jux professional. Yeah. Yes, ndashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu, abantu amatwi yanyu ariko yumviriza ibyo tuvuga n'amaso ariko araraba, ndabashimiye cyane. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Yari Nancy Amanda, nari kumwe na Bilal, inyuma ya kamera hari Juma Jux professional. Ciao, bye. Kandi ndabakunda cyane ndabakunda cyane, nimuze mbibagira from gra subscribe. Kandi ikindi muri commentaire zamurandika ibintu bibi je bintu bibi nivyo nkunda, bibi bimwe mutakunze kugira ngo tubikosore. Turabakunda cyane.